ndiko ndakura poritike ishingiye cyane ku migwi kugira ngo nzane politike ishingiye kuri économie la satisfaction y'abantu. Igihe rero jewe nzana politike ishingiye kuri économie ingene abantu bamererwa neza mu buzima bwabo bituma abaza kubishikako ubwambere ntabaraba ico bari ndabaraba ico bashoboye gusumba abandi. Ico bitwa les accords de paix zishobora kuboneka no kuvuga ko badashoboye nko kunegocia badashoboye kwiyimpoza nko mu secteur de prise de décision. Igihe turi mu bihugu nk'ibi inye bivuye mu ntambara bamwe bose barashaka ko haba ingwana. Hariho n'abapasoni benshi je mfata uburorero ugiye kurabaza mwese nka tubazanije turi muri primaire abaderege banyu mu ishuri ntibara abagore cyane ntibara abakobwa kenshi bara abahungu jewe ho naciye henshi abaderege bamara abakobwa niho ndiko navuga abana b'abakobwa barazi kunegocia nibo bazi no guhoya cyane gusumba mugabe iyo tugiye mu byo kubiharanira abantu bumva bati ninda zoseka ejo ninda zogira iki nico gituma baca bazana umugabo so kuvuga ko abari wavyumva gusumbya abandi. Nibaza rero yuko ugo ruhara sinashaka kurujamwe muri programme je ndiko ndajako ndiko ndakura politike ishingiye cyane ku migwi kugira ngo nzane politike ishingiye kuri économie la satisfaction y'abantu. Igihe rero jewe nzana politike ishingiye kuri économie ingene abantu bamererwa neza mu buzima bwabo bituma abaza kubishikako ubwambere ntabaraba ico bari ndabaraba ico bashoboye gusumba abandi. Naho kenshi je nkunda kubirabira nico gituma iki kibazo nza kugiza gufata iyo nyishu ntaravye ngo abagiyemo ni banaka ntaco binyungura jewe yuko haza umugore w'indyarya ngo nuko ari umugore kandi nzi neza yuko ico nshaka tuza kugishobora mu gihe nzi yuko bibaye mu bugwa neza hashobora kuzana abafasoni benshi bashobora kubikora. Ico gihe rero nituduza uburongozi izo parite zizoza tutanize turakwega nkuko baja kubwira abagore muri ibi bihe ngo 30% y'abagore ngo babwire ngo baze mukaja no gutora umugore atani vyakeneye canye kuko ari umugenzi wa naka azoca kumarira mwiki. Nituduze iyo nivo y'uburongozi abavyiyumvamo abari bo baza hama babikore kuko bavyiyumvamo gusumba ukwega mugabo simvuze ko vyananiranye ataba hari abashoboka bashobora kubashiramo ivyo navyo sivyo biza kuzana ya resultat ndiko ndavuga.